mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muherereye. Radio Peace FM y'Urwaruka yumvikana kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com mukumva kibiraho amasaha 28 kuri 28. Amakuru muri migwi Kirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu. Turi ku munsi wa kane igenekezo rya 25 ndamukiza umwaka wa 2024 ngizi ngingo nkuru z'amakuru twabateguriye uyu munsi. Nyuma yaho hasubiye kwibonekeza ibitigiri by'abanyuruzwa ko byiyongera, Hoze Hakizimana yahoze ari umushinga amateka asaba abarundi kutitaba amatelefone ayo ariyo yose kuko aribwo buhinga abanyuruza abantu basigaye bakoresha cane. Atagikozwe ishirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi rishobora kugara burundu. Ibindira ko buca Gervais umushikiranganje wa mbere yabishikirije kuri uyu wa 24 ndamukiza aho bashira ahabona ibikorwa baranguye mu mezi atandatu aheze. Wa mugambi wo guhimiriza abanyagihugu gutera amavoka wasubiye kugarukanwa na Ndayishimiye. Leta igasigura ko bifuza ko iki gitegwa coza kirashogwa hanze y'u Burundi mu guteza imbere igisata c'ubutunzi navyo muca mu byumva. Geoffrey Karangwa ni jewe ngiranda bashikirize aya makuru nkaba ndiko ndafashwa mu buhinga bw'ivyuma na Yves Rakoze. Kaze mwese mwidonido. Radio Peace FM. Naho zontuma ko n'inshuro ijana nzoguma nitaba kuko umugambi wacu urigenga nta umanza gusaba uruhusha, ariko nagomba ko ivyo vitari yantumye iyo bituma Isidore numva avuga cane CNDD-FDD nyango arayikunda ushaka kuza yarinjireyo jewe sohore za kodebu baraguhitana nibaku nagomba kangizesha makuru yuko ntawahakana kubunda abantu baricwa kumva zitandukanye, ariko jewe ndemeza ko ata muntu numwe apfazira ubwoko bwiwe. Ivyo byaramaze kurangira, ariko nubwo bundi bwicaye twifuza yuko bwohagarara. Ayo makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazina muntu narimejeje kubibabwira. Mu gihe kunyuruza abantu byasubiriye kwimonogoza mu Burundi, Hoze Hakizimana asaba abarundi kuja hamwe banke ayo mabi abandanya akorerwa abarundi kandi akogwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Akavunira akagohe urwaruka rwoye kuja gwanka kwitaba amatelefone kuko kenshi na kenshi abanyuruzwa baba bitavye ababahamagaye hakoreshejwe za telefone. Tegabiri umufasoni Hoze Hakizimana. Abarundi rero bafata munda bagerageza uburyo bwose bwo kunabuza yuko baja baranyuruza abo bajene, abo bantu banyuruza abajene bize, kandi abarundi nabo bitwa ngo n'abana bacu bakabibijuju bagahamagagwa ngo kw'itelefone ngo usanga ngaha bagaheza bakagenda. Kubera iki bamaze kubona hanyuruzwa benshi bagaheza bakemerana kwitaba ayo matelefone. Umuntu aguhamagaye ukagenda kandi umaze kubona ko ugiye atagaruka, we ugira ikindi naco abarundi nibagerageze gutabarana, nukuri batabarane ntibasubire kubakuramwo umuntu numwe kuja barabatwara abana. Abantu mwebwe nyene nimwe mubwirizwa kuva hasi kwanza yuko baja barabanyuruza baja kubica, nimwebwe mubwirizwa gufatana munda. Uwo akaba yari umupfasoni Hoze Hakizimana, akaba yahoze ari umushinga amateka mu Burundi, ubu akaba ari mu buhungiro. Muri politike naho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho iterambere PNUD Burundi riri kumwe na Union des Femmes Burundaises UFB baratunganije uruganda rwahuje abakenyezi bo mu bisata bitandukanye. Intumbero ikaba yari yo kurabira hamwe ingene abakenyezi bo kwijukira kwitoza mu bibanza byo gufata ingingo, mbere no kurabira hamwe ukuntu igitikiri cyo kongerekana mu bibanza by'igihugu. Inkuru ndende na Claudine Ndayishimiye. Muri urwo Rwanda rwo guhana ivyiyumviro ku kuntu umukenyezi yoboneka mu nzego no mu bibanza byo gufata ingingo,
abakenyezi bagarutse ku nzitizi bahura nazo babona ko kugira uje ku ntonde bisaba kuba uri mu migambwe akenshi inama zo gufata ingingo usanga ziba mw'ijoro umukenyezi asanzwe ari inkingi y'urugo usanga bitabanguka kugira aje aho abagabo bakoraniye mu masaha akuze ikindi bagarutse ko n'ukuntu usanga umukenyezi kugira aje imbere mu vya politike abanza kubaza serugo ugasanga benshi ntibakunze kuvyemererwa muri iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro ntibagarukiye ku nzitizi gusa habayeho no kurabira hamwe intambwe imaze gushikwaho mu bijanye n'ibibanza umukenyezi yafise mu ntwaro kubwo umuhinga Salvatore Ndayegamiye ari mu berekanye ubushakashatsi bakoze ku bijanye n'ibibanza abakenyezi bafite mu nzego abona ko nka hamwe ibiharuro byo bandanye uko biri koshika mu mwaka wa 2026 Uburundi bwamaze gushikana intumbero yuko haba ukungana kw'abagabo n'abakenyezi mu bibanza byo kwitoza no gufata ingingo parité 2030 ubu rero yatanze tubusanga mu mategeko no mu ngingo y'173 y'ibwirizwa nshingiro haravuga ko muri batatu bitoza umwe muri bo abwizo kuba ari n'imiburiburi umukenyezi ahandi ni nko mu rwego rw'ubutungane aho mu ngingo y'amajana 213 havuga ko 30% baba ari abakenyezi ijambo icegera c'userukira PNUD mu Burundi Jonas Fort yashikirije ko mu matohoza PNUD yakoze abenshi bemeza ko abagabo ari bo batwara neza gusumba abagore aca yibutsa ko kwisi abakenyezi bafise ibice 20% by'ivyicaro mu nama nshinga mateka ibice biza bisigura ko hakiri intambo yo gutera kugira dushike kwihangiro ry'ibihumbi 2030 yavuze ko ico kiyago kije mu mwanya mwiza kuko uca haba amatora mu mwaka wa 2025 kandi leta ikaba yaramaze gushiraho n'umugwi ujeje amatora nakajageza ko kwibaza aho bagejeje ico gikorwa kugira bashikire bihangiro ry'ibihumbi 2030 ibice 30 biri mu bizo shingiro byafashije guha ikibanza abakenyezi aho mbere usanga nko mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka bari ku bice 41% ntawo kirengiza ko mu nama zo mu makomine canke zo mu mitumba usanga bitarenga ibice 19%. Kubgabo ngo ntawo kwirengeza ko kugira bashike mu iterambere rirama babwizwa guha ikibanza gikwiriye abakenyezi. Iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro yasozerewe n'igikorwa co gutora umugwi uhuriyemo bose ujeje kuguma wiga ingene koshikira iryo hangiro ry'umwaka wa 2030 hamwe no gushiraho urupapuro rw'inzira gwerekana ingene Uburundi buzoshika kuri iryo hangiro. Claudine Ndayishimiye ukengurukire. Ibiswi vy'inkona no gushiraho inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu kugwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye imbere yuko babandanya inyigisho za kaminuza canke iyindi mirimo ni zimwe mu ngingo zafatiwe mu nama y'umwihwezo w'indongozi mugambwe CNDD FDD yabereye Ngozi. Ni inkuru dushikirizwa na Odas Kabura. Ibuye mu ntara ya Butanyerera mu gisagara ca Ngozi kuri uyu wa 23 kwezi kwandamukiza umwaka wa 2024 indongozi z'umugambwe CNDD FDD sirongowe na Riveriano Ndikuriyo umunyamabanga w'uwo mugambwe uri ku butegetsi bahuriye mu gisagara ca Ngozi mu nama idasanzwe ahafatiwe n'ingingo zitandukanye. Zimwe muri izo ngingo zafashwe zibanda kuri politike y'uwo mugambwe hamwe na politike iraba buri gihugu wese, ingingo zidasanzwe ku mutekano w'u Burundi, gutunganya ukundi gusha igisata c'indero, uburimyi n'ubworozi. Mu gisata ca politike y'uwo mugambwe hapfunditswe ko ibiswi by'inkona kugira bizokure bibe imbonerakure zibushitse bigiye guhabwa inyigisho kuva ku myaka 9 kugeza ku myaka 17. Haratangwa isekeza ry'inyigisho ku biswi by'inkona guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 17. Hashinzwe ko indongozi zose zishinzwe amabanga atandukanye zizokwama zironswa inyigisho imbere yuko zija mu mabanga bwite. Hashizweho abahetsi ku ntara ikomine na zone bazohora bashikana ubutumwa butandukanye kubagumya banga bongere kandi basuzume ko migambi itandukanye y'umugambwe n'igihugu iri kiraja mu ngiro. Hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondokera ijanye n'amagara meza kubagumya banga no ku barundi bose. Hafashwe ingingo yo gushiraho umugigwa wo kurimbura no gusuzuma ibiba vyemewe kurangurwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Haremejwe ko habaho intumwa mu iterambere muri buri zone komine n'intara kugira ziba karorero n'ikiraro byo kwinjiza mu kibano ivyumviro biganisha mu iterambere no kongereza ubutunzi. Hafashwe ingingo kandi ko umutumba wose ugira ico wiyemeje kurangura biciye mu nama ya bose bakongera bagasuzuma ko vyaranguwe inyuma y'ikiringo c'umwaka. Nayo ku mutekano w'igihugu ngo ni karahara mu ruganda ntibacure
ni muri iyo ntumbero urwaruka ruhejeje amashure yisumbuye rugiye guhabwa inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu mu kiringo c'imyaka 2 imbere yuko babandanya inyigisho za kaminuza canke baja mu yindi mirimo. Umutekano w'igihugu n'abenegihugu ni karara muganda ntibacure aco gituma umwenegihugu wese ategerezwa gukunda igihugu ciwe akongera akakigwanira bibaye ngombwa akacigura. Ingo ya mbere hafashe ingingo y'ukomeza inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ku murundi wese, hemejwe ko hagiye gutangura inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu mu kiringo kingana n'imyaka 2 kugwaruka rwose ruhejeje amashure yisumbuye imbere yuko rutangura inyigisho za kaminuza no kuja mu yindi mirimo. Ubutungane n'intwari ibereye kugira ngo umwenegihugu wese atunge yongera atunganirwe mu vyiwe no mu biwe akongera kandi akishira kizana mu gihugu camwibarutse. Dutegerezwa guharira ubutungane butunganiriza bose mu ntumbero yo gukomeza umubano mwiza n'umutekano w'abenegihugu kira noneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko. Bijanye n'uburimyi, igitegwa c'amavoka congewe mu bitegwa njabukamazi kugira amafaranga y'agaciro yiyongere maze umufuko wose wongere wuzure akanoti. Yamara mugambwe APDR ukorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bavuga ko bashima ivyaraye bishikirijwe n'inama y'inararibonye zo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko bakavuga ko bafite amakenga cane kubijanye n'ikibazo cari caratumye amashure y'uburaro ahagarara nimba co bacarakuwe mu nzira. Kurikira Gabriel Banza witonde atwara umugambwe APDR. Twebwe umugambwe APDR nivyo twakurikiranye itangazo ryasozereye inama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD Ngozi. Twarumvise ingingo bafashe cyane cyane byarabuzima bw'igihugu. Muri rusange rero twebwe vyatunejereje cyane kuko umugambo uri kubitegeka tuteza kuba ufise imbono y'igihugu cose. Uravye rero imico itandukanye hose barafashe ingingo baraterera n'ivyo kugira ngo kumbure bigende neza, kandi uravye izo ntererano zose hamwe zokorerwako urabona ko Uburundi bwabuteye imbere. Umucere rwose bw'umuzima bw'igihugu nagize ico biyumvira n'ico boterera. Ni vyiza cyane kuko nk'uko mubizi hari ibibazo bitandukanye mu gihugu kandi byatezwa kumbure kugirwa ko imbono, kandi abambere bo kubibona abari umugambo utwara kuko niwo ufise programme yatsinze kandi bayikurikirana ku munsi bakongera bakayitosora kugira ngo kumbure ibintu bigende neza. Ego ibwirizwa shingiro bwo rivuga ko leta itezwa gukorera ku migambi n'imigabo yategetswe n'umukuru w'igihugu, ariko n'umugambi rero ku butegetsi ubufisi iyo mbono ko n'umukuru w'igihugu aba yavuye muri uwo mugambo. Naha rero twe tuvuga duti kumbura abo vyiga bose bace baja ku kivi kugira ngo kumbure babishire mu ngiro kimwe ku kindi. Ariko rero ntitwobura amakenga, dufite amakenga kuko murazi yuko imigambi yose yigwa n'abahinga mu bushikiranganji bitandukanye bagira ama plan strategique n'ingene zoshirwa mu ngiro hama bigaca bija mu nama shikiranganji kugira ngo kumbure bikike itegeko. Naha rero kumbe tufite amakenga tuvuga duti mbega ijya minsi 2 mubyo bashikirije abahinga mu bushikiranganji bitandukanye bari bagize ico babitererako kuko dufate ikibazo kijanye nk'indero. Murabona ko bavuga ko amashure y'indaro ategezwa kugaruka, kandi vyiza cane ry'amashure yarafasha abana abantu nikora kumbure bakaja kwiga baba mu ndaro bava kure, kandi basanga hazana abana y'icabwe. Ariko hacaye ikibazo biravyigiye byahagaritswe na leta, kandi baratanze imbo zotuma harimwo kumbure kera zafashwa na PAME ivyo kurya amafaranga leta itanga ku munyeshure. Uno munsi rero cyo barati mbega naho umushikiranganji yari ari w'indero n'umushikiranganji wa mbere akaba yari mu iyo nama, n'abahinga babijejwe baravyicariye baratanga ama plan strategique yavyo n'ingene vyogenda. Naha rero kumbure dufite amakenga, ariko muri rusange byari byiza tukavuga ati rero kumbure naho abashikiranganji bose basa n'abaturuka mu mugambi uri ku butegetsi ikibazo ko bivuganye n'abahinga kugira ngo bizogere ishusho nziza canke bije mu ngiro. Wakaba yari Gabriel Banza witonde arongoye umugambi wa APDR ucuditse na CNDD-FDD. Inama nkenguzamateka yarakoranye kuri uyu wa 24 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 aho umushikiranganje wa mbere Ndirako Buca Gervase bataziranda kugarika yariko arashikiriza ivyo leta yaranguye mu mezi 6 aheze. Ikibazo c'ihinguro Brarudi kikaba carafashe umwanya aho habonetse amakenga ko rishobora no kugara ku kubura amafaranga y'agaciro hamwe atacokorwa. Byinshi kuri inkuru tubigwirwa na Robert
Maheke. muri iyo nama nkenguzamateka yakoranye kuri uwa 2024 ndamukiza umwaka w'2024 aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Ndirakobuca batazirandarugarika yari yaramutse aja gusigura ivyo leta yakoze mu mezi 6 aheze aribonekeje mu bakenguzamateka amakenga bafise kwihinguriro ry'ibinyobwa rimwe rudende hariryo Brarudi. Bamwe bavuze yuko bafise amakenga ko iryo hinguriro rishobora no kugara kubera ritagishoboye guhingura ibinyobwa nk'uko ryahora, aho amazu amwe adandaza ivyo binyobwa amaze kugara, bakabona ko leta ibihomvye amakori bari basanzwe batanga. Abandi nyuma yo gushikira amakenga ya bagenzi babo basaba leta ko yoha amafaranga y'agaciro iryo hinguriro risanzwe rifitiye akamaro kanini y'aba leta n'abanyagihugu, eka ngo rihabwe n'uburenganzira bwo gushora ivyo binyobwa hanze nko muri Kongo kugira ngo rironke amadovize, amafaranga y'agaciro. Ariko kuri ico Ndirakobuca akaba yishuye ko ivyo gushora ibinyobwa hanze vyohava bizana izindi ngorane, aho yamenyesheje ko ihinguriro Brarudi ryamaze kwandikira leta y'u Burundi ko ritariko rirakora neza kubera kubura ibikoresho bakoramwo ibinyobwa nk'umwambiro ko ata mafaranga y'agaciro bafise. Amakuru Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka yarose nuko iryo hinguriro Brarudi ryandikiye leta y'u Burundi inyuma yo gusaba amafaranga y'agaciro ibanki nkuru y'igihugu BRB, ariko rikishurwa ko nayo yakeneye uwo yabaha. Ingaruka mbi rero zikaba zamaze kwibonekeza aho kuva kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2022 ndamukiza umwaka w'2024 kubera ibura ry'ibikoresho nkenerwa mu guhingura ibinyobwa ibikorwa vyahagaze. Abakozi bamwe bakaba baramaze kurungikwa mu karuhuko muri congé forcé mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe atanukuri babwirwa n'abayobozi atari uko bizeza ko umwambiro ugiye gushika vuba azoca batumwako. Turetse abo bakozi bahawe akaruhuko batifuje, abanyagihugu hirya no hino mu gihugu basanzwe bihereza ivyo binyobwa vya Brarudi eka nabo bikoresha mu manza zitandukanye, imyidogo ni yose bagasaba leta kwicara ico kibazo kugira iryo hinguriro rya Brarudi ntiritembe nk'ayandi. Albert Maheke ndagukengurukire. Mu gisata c'uburimyi igiterwa c'ivoka kigiye gutezwa imbere gishigwe no mu biterwa njabukamazi, hambavu yo kugarukana uburaro mu mashure yisumbuye no kwitaho uburaro bwa kaminuza. Mu gisata c'uburimyi naho inama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD bugiye gushiraho ikigo co guteza imbere igiterwa c'ivoka yo mu bwoko bwa ruhere, kandi ngo ico giterwa ciyongereye ku rutonde rw'ibiterwa njabukamazi. Ku bwa Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi, imbona kazoza y'ibihumbi 2040 y'ibishiro w'ibihumbi 2060 abarundi ntibazoshobora kuyishikako mu gihe batarahindura ingendo. Iyo migambi ikaba yavuye mu nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yakoraniye Ingozi kuva ku igenekerezo rya 21 gushika ku rya 23 mu ntumbero yo kwiheza ingene boshira mu ngiro imbona kazoza umwaka wa 2040 ushira umwaka wa 2060. Mu gusuzira aya makuru tubateguriye hagiye gushigwaho imigambi hisunzwe ibigize canke ibiribwa kandi vyimbuka ku ntara mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no kungene igihugu cotezwa imbere hisunzwe ibigize canke ibirimwa kandi vyimbuka cane cane mu ntara imwe imwe. Kuri uyu wa kabiri uheze ikigo kiraba ivy'iterambere mu Burundi ADB caratunganije uruganda kiri kumwe na baburamatari b'intara zigize Uburundi hamwe n'abikorera utwabo, uko byashikirijwe na Reverien Nizigiyimana umuyobozi mukuru w'ico kigo. Ivyo bizofasha cane gushira ya mbona kazoza igihugu cihaye yo kwiteza imbere hisunzwe intunganyo nshasha y'intara zigize igihugu bigiye gushigwa ko ni nk'ibi: Butanyerera hazoshimikira mu gisata c'abamukerarugendo, amashuha, amashamba cimeza, gutunganya ikibuga c'indege c'Ingozi, ikawa, amasoko ntanganguvu n'ibindi. Buhumuza bakazoshimikira ku mahinguriro ahingura ibiyoba, ibigazi, kubaka amahoteli manini hafi ya Ruvubu.
Igitega hazoshirwaho amahinguriro y'imbuto kongereza umwimbu w'ivyamwa n'imboga. Ibujumbura bazoshimikira ku burimyi, umuceri, ibigori, itomate, kubaka amahoteli manini guteza imbere igisata co kuroba. Burunga bazoshimikira mu gisata c'aba mukerarugendo kongereza ubushobozi bwo guhingura ikigazi. Bimwe mu bigiye gukora kugira ivyo byose bikunde nuko ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi, bujejwe ubudandaji hamwe n'ico kigo bokorera hamwe mu gushika kwihangiro, hotezwa imbere ubworozi akanatezwa imbere ivyo kumenyekanisha ibikorwa kugira imigambi y'igihugu imenyekane. Naho biruko kugira ivyo byose bikunde ngo birakenewe ko haboneka umuyaga nkuba ukwiye, eka mbere n'ibibazo by'ikena ry'igitoro bigatorerwa umuti burundu. Amakuru yose wateguye nino ngahagarukiye, mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimira uruganda rwa Radio FM y'igihugu aruka ko yatorokanije, eka nshimire na Ivirakoze ya muhinga bw'ivyuma Jojo Philbert Rangwana ariko ndayabashikiriza. Reka duhanisango ku munsi wa George Makawara.